Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mimi. Joyeux anniversaire. Karafashe. 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 Joyeux anniversaire. Karafashe ku mwaka. Mugira ama surprise mukanywa bamutambwira Mimi tumebaje tumuririmbire happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Mimi, happy birthday to you. Nini bantu cyane turakina baramenda baramenda ngo bafunge igitambara ku maso SABAS niko ujya niko yabaye ujya nta bizima waryohewe cyane nk'umuntu adatahura urukundo ruri muri filime wo mubwiye yo ikintu taratahura ikintu nta kosa Ufise ariko nyene umaze gitahura nyene no musi wawe ushaka utubwire ururimi utigera uvuga mu gushimira abantu ururimi utigera uvuga atari kirundi mu gushimira abantu kinache kizagira penda kucheka sasa hivi mugushe ushimira abantu muri mutigera uvuga okay watu wangu nashukuru sana kabisa upendo mnione oya ivyo navyo twavugaje igiswahili warusuvuga igiswahili cyo wahisemo nabashukuru sana unapenda sana nawapenda sana hanyuma by'umwihariko ndashimiye cyane uwatumye bino biba CEO wa Barwood ndamushimiye Benis yo nukuri keki wayimaze iyi sigani yande iyo wasemani yangu sisi natia mimi sinilisema nilikuwa naibambi nilibambi habiwezi kuisha mama yangu yo ninalia pole sana. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor, this is Step Media channel for this industry of Buja Flavor. Chekenya makuru cyangwa kibazanira bishambuka muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tubaze dukengurikira Imana hama dusubira dukengurikira namwe bakunzi ba Step Media kuri 5-7 wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana kuri support n'abada bamutwereka right now murabibona namateka ku yandi kwa kinywa MIREILLE ba 2-5-7 turabona aba boss bacu bari hano bariko barasangira na muvandimwe wabo boss ni aje freshi turabona SABAS hariya boss ni aje musige mugira ama surprise mukanywa bamutambwira Mimi tumebaje tumuririmbire happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Mimi, happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Mimi, joyeux anniversaire Mimi, félicitations Charles. Neza. Aryohewe? Mbira babikoze gute? Vyagenze gute Mimi? Vyagenze neza. Nukuri kw'Imana. Ndaguhegaza. Tunasema amen. Ya bakunzi ba Nayicisha hano. Bosi bice. Safi. Neza neza. Renine bosi. Amateka sana. Umeshe makuru dutangure twese hano. Twese twakuze tugufana bro. Umusaza yubahwe. Kungura abantu. Ntapfumugisha mfise njyamukana. Bimeze gute nawe? Ndetse narakontenda kubu. Nukuri kw'Imana. Amemera duhuza. Turabonanye rero. Birabaye. Turabisubiramo. Kabisa. Ite nawe. Sapa. Bimeze neza. Uko bigana neza none. Boss ndafungura hino. Mimi yarize none. Diko, nibiki? Mane uri hano hose nigiriye. Wowe uri mubiki. Ucunterayo. Nta siguro. Bosi ko ayi bosi. Kirazira kuvugana njya mu kamera. Ku munsi wa Mimi turabivuga tubwire gutse. Cyo turi kuvuga none. Neze neza. Namahoro. Kabisa amateka.
Gisha kuzose mu 2-5-7 ndabwira ati ni buri bwa bumwe nyene mu rwa rukundo rwacu nyene 2-5-7 amafilme yacu marere imeze neza cyane Mimi ako barishira kubaga sana no nakubanganye bimeze gute bibi bimeze neza nano wamenye gute akorera mu isafuri none bibi bya vrai wayimaze wegende Emi Banyinza okulia Narakuze Benis sa ntungiye bya vrai bimeze gute no narakuze imyaka ingana ntavuga navuga imyaka oya bya kera nivyo Mimi none ni myinshi cyane ufashe yawe ukayigwizamo kabiri I say sike imyaka 48 sekara oya urabesh 60 afise 60 ariko byagenze neza Mimi sike nganda guhegato sha ngo turakekisha kwishinga Benis naye kunyishinga bimeze gutirisha ni sawa byagenze neza ibikorwa mwarimu byagize bon byagenze neza none wamenya gute kutiri hano jewe numuntu w'amateka nabibajije arabira agati Beni nyaruka karabaye ariko nizere ko byagenze neza kandi bayibuyemo neza none bantomboye cyane turakina barampenda baramenda ngo bamfunge igitambara ku maso SABAS niko ujya niko yabaye ujya nta bizima ariko muri sangi byagenze neza waryohewe cyane nk'umuntu adatahura urukundo ruri muri filime wo mubwiye yo ikintu itaratahura ikintu nta kosa uba ufise ariko nyene iyo umaze kugitahura nyene umaze gutahura abantu nk'aba ku bwawe ubaha agaciro kangana gute mu buzima bwa Mimi no muri kariyeri yawe ya film ndabubaha birenze kubaha nta kindi ndanabakunda turabizi ko ufise urukundo rwinshi kandi turatuzi ko tuza kubaha ko sibyo none ndagukunda wewe jewe uranyanga ndabizi turankana none kuri kuvuga ngo ufise urukundo rwinshi inde wewe kwera nzi ko abanyara basazawe piko akakadada ko hapa bose nanzo turabakunda pe jewe naje ndimwo none reka kuzanga nawe ukunda mvuyo nani turakundana cyane buriya niryo bwirizwa rya mbere Kristo yasize abigisha barambwiye ngo tubwire ibwirizwa risumba yandi arambwira ngo mugende mukundane nkuko nabakunze kabisa rero gukundana ni deni twasigiwe ni ibwirizwa rikuru twasigiwe tugomba gukoresha kandi tugomba gusaba Imana ikabidufashamo kabisa wowe urabigendereye ko cyane rero Mimi kabisa Benis urabiha agaciro kabisa unasema kama wewe unapaswa kutembelea maneno mikono ya Mungu Imana nyene yifashije birabisi byose none wowe uha agaciro kangana gute mu buzima bwawe Imana Mimi ubuzima bwanje niyibufise niyibutwara niyikugize Imana jewe wese aho ubonye jewe ubonye Imana kabisa ubonye Imana muri jewe apare nibanera amaboko oya mugabo bavuze ati ngo yaturemye mu gashiro kayo sibyo justement donc ubonye Mimi ubona imbaraga z'Imana ku buzima bwa Mimi ubona Imana muri Mimi mbese rero Imana niyingize uvuze ngo ndayiha agaciro kangana gute niyingize niyo donc niyo itumye na Mimi no musi ariko arabaho kubera Imana niyo ifasha ubuzima bwanjye ndayiha agaciro keke ziratabandana akomereje ari izindi keke nagusigarije ntugire ikibazo ntumbwiye ko mwazimaze nagusigarije ninde yakoze ibi bintu byose we mbwira umuntu yabikoze ndabona igihano tumuha bazare ni bose akubaha cyane ninde yakoze ibi bintu sa ibi bintu ninde yabikoze akubwira ngo baze jewe kubera ko mubwira baze jewe urumva Mimi ni umwana wa industry bita Bollywood industry rero irongowe n'umuntu ari muri South Africa yitwa Desire Bigirimana ngende umushakje wa communication wayo ngende ngaha mu Burundi mu gatondo yazindutse arantuma ambwira ati urafite umwana wavutse no munsi muri mu muryango ndabwira ati ndamutse
abantu rero ari ahantu dora dukura uburyo bwo gukora ibikorwa nyene byo mu muryango ibe ndajya muri burya buryo ukuremo amafaranga ashobora gukora gato ashobora kuja no muri envelope harurika hanyuma oya ni menshi yakoze ibikorwa byose ni menshi harurika hanyuma ikirondera nayo kumwambika kakana bagira burya nukuri kw'Imana baby shower ni happy birthday Amina oya ni baby shower Amina Amina tunasema amen haleluya subire kandi amen haleluya Bwana Sabasi bosi iliaje sasa Salamu. Hivi ushamaliza kula hivi kiwazi? Ego. Hivi ni bien? Ni sawa gusa turiko turashoza. Hivi unaweza ukasema Na kiwete. Kabisa. Amakuru bisi sababu. Na mahoro, turashima Imana. Ibintu bimeze neza. Muri GN Films turaho. Ego GN Films tumeze neza. Ejo twabahaye ubuzima party event. Batarakurikirana ubuzima gice ca 200 naragiye ku rubuga rwa GN Films. Abatarara bashobora kubikurikirana. Kabisa. Ati rero bagende bayikurikirane ku bwishi cyane. Ariko kurundo munsi kandi turagusanze mu rundi rukundo kandi mu yindi shusho nziza cyane. Ku bantu badatahura bino bintu wowe babwira iki? Naho wovuga indimi zo mwijuru n'iz'abamarayika sharababa ariko utagira urukundo byose n'ubusa kabisa bisigura ngo urukundo niwo mushinge wa byose rero urukundo nico shategerezwa kuturanga nk'abana b'Imana kuko n'Imana n'urukundo hanyuma twe twari dusanzwe turi mu bikorwa shooting ya filme buzima aho MIREILLE bagiye gusubira kumubona ndazi ko bari bamukumbuye cyane mu buzima hanyuma kuko ari bisanzwe ari umunsi wiwe w'amavuko bica bigenda nk'uko nyene mubona byagenze byagenze neza cyane nawe ngira ngo urabibona n'urukundo rubwinshi cyane mwerekanye kuri mugenzi wanyu twizere ko bizabandanya gutya Sabas nibyo twifuza ahubwo twashaka no kurushirizaho kurushirizaho habuze kugira ngo turushirizeho gasaba oya ikintu cyose n'umwanya wacu kandi kimwe cyose kigira intambuko iyo umwana avutse ntaca atangura kwiruka uwo mwanya nyene hari ama etape ategerezwa kugenda aracyako rero natwe namba twaratanguye hano kariro ntikazozima kabisa ati rero kubakurikirana ubuzima bayitegerero bagura ama mega menshi kubakurikirana ubuzima muyitege ariko kandi twongera tubibutsa yuko GN Films twatanze akaryo no kuri babandi bose bifuza gukina aho tuzohura ku munsi wa mbere kugira ngo umuntu wese apima amahirwe yiwe muri casting aho tugiye gutora abakinyi tuzokorana bashasha dushaka kumenyereza kwigisha gushigikira no gufasha nibaza ko benshi bariko bariyandikisha ku mbuga za SABAS nziza batanze abantu barashobora kwiyandikisha Sinaje bosi kombi tugani uko nantikia nani mimi uko nantikia nani wengi tu nani kama nani watu wengi hata usuto wewe bamwita Aimable asanzwe ari mu director no director cameraman wa film ubuzima ariyo musanze ko turakoraje tugira surprise y'umuntu surprise y'umuntu inde mimi inde Mireye inde Ketia wande ahubwo nubisikura mubaza ngo ngakubwira ukuntu byagenze ndabisa amashusho mama hera ndayaguha acha kunambia vya vrai ndayagure acha ibi bitu no acha ibi bitu unasema uko nazo niko nazo unataka ngapi tuvigira kuri kamera ngaha nyene kuri kamera boss ndagurisha Sabas arajusta mwitara kwa vya pana akazigocha gahera man ntumbwire vya vrai lakini franga sindo franga ndo kila kitu ndo kila kitu na franga ndo tunatafuta kila siku muga kurundi ruhande vyagenze neza Aimable vyagenze neza turashima bahabaye barenine n'abandi vema ibintu byaramavuga nkawe vyakwigishije iki nka Aimable so vyamaye ikigwa kinini kuko urazi abantu kubwira surprise man nawe yabyanze ndaguha amashusho uze kuraba ukuntu byagenze yarabyiteze bari bamu nipechesi kwanza mu maso nipechesi kwanza merci sana bamugize igitambara mu maso yagiye gusanuka sanga abantu bamukikuye yamaye ikigwa kinini
urukundo rwinshi wabonye yuko ko ataburyarya burimwo man yarize no kurira cyane mimi alilia arize uyu alilia uyu asengwa alilia uyu arambesheye aho kuriya ma video ndafise mimi ni warize mimi ndazi kusinga bara no kurira nuwo tukubwira ati dufise samira ubunyene rira ucuyajya turabizi mimi rira rimwe cyane ndi kuri titse mimi bambwiye sipiza ararira Biraza ko yihangana. Kabisa tunasema sasa. Mimi nawashukuru kwanza mwe. Kisi mmekuja. Na imani sike hata niuzia hata moya mbili. Alikuwa sike. Kabisa. Mambo yaende fresh. Sawa. Boss liaje. Safi. Uko fresh kaka. Huyu sasa ni beshe wa mpya wa sinema sasa huyu. Kila sinema zote tunamuona yeye. Kaka niaje? Fresh tu. Unakupa kuita gute? Chris. Wewe urugira usubirire SABAS rero. Chris. Mu matwasi mirongo ngo musubirire SABAS. Oya. Kila filme humo. Utaweza niko napambana. Hiyo sura yako hiyo. Ariko bizereza Chris. Ndashima no kuri. Birezereza. Ubyumva gute bakuba kwizera aba grand frère bawe na cyane mu maresi bagushira mu yiwabo. Cyari ibintu bikomeye bro. Namateka. Namateka. Ibintu bituma nanje nkunda filme kurusha. Ntumbwire. Umuntu atarakina filme cyangwa ndatahura ibya mareresi umubwire kugira ngo abitahure. Burya cyane umubwira yuko gusaribe no buzima bwiza tu. Kabisa. Yes, amawaba yifuza nawe gukina nawe akaronka ibimuca intege mbiko umubwire. Oya nyamba vyifuza kuko burya natwe nguko turaronka ibiduca intege arabandanya. Murabandanya. Never give up. Kabisa. Hakuna katamoye. Hakuna. Kabisa. Chris ni umunyamahirwe ku bwanje kuko ni benshi bifuza gukina na SABAS ariko batigeze baronka opportunity nkiri kuraronka. Ano benshi bifuza gukina na kumbure na ba hariya na ba Mimi canke bande bose ariko iyo opportunity nege bigize baronka. Wewe uruko unapata opportunity. Uko vyitwaramo neza nka Chris canke Chris azokinira opportunity ariko araronka runo munsi. Jewe niko ndavyitwaramo neza nka Chris. Nka Chris. Sauta tuangusha. Hakuna kubangusha. Acha kurambia. Ni kuinua filmu ya Burundi. Kabisa. Chris kirimworohera n'ikiru canke giswahi. Byose ndabivuga. Byose. Niki cyatumye Chris akunda mareresi cyangwa aja gukina mareresi? Sinzi nabye sasa. Sio mademu. Mimi, leo ni siku yako. Na musi wao. Tushaka utubwire ururimi utigera uvuga. Mugushimira abantu. Ururimi? Utigera uvuga atari kirundi. Mugushimira abantu. Kinache. Kiza kinapenda kucheka sasa hivi. Mugushe ushimira abantu muri mutigera uvuga. Okay. What? Watu wangu. Nashukuru sana. Kabisa. Kwa upendo mnione. Oya, hizo ndio tukavugaje. Igiswahili, warusubu Igiswahili, sio hisebo. Nawashukuru sana. Unawapenda sana? Nawapenda sana. Unawapenda sana Unawashukuru sana? Nawashukuru sana, nawapenda sana. Hanyuma delisho. Ntasiku. Babusha. Abakobwa turasiko mufise ingabirano yo gutegura ama surprise. Ibi bintu wowe warubizi we? Nenda yizi mugabo. Ahanini cyane sinemenye nk'umugenzi wa mimi. Namenye nk'umujournalist. Ndavuga ati okay, comme mimi asanzwe ari umugenzi. Begwan. Ko muzima busanzwe n'umugenzi. Kandi murabona ko ari cyo gisumutima. Yavyitwemo gute? Nukuri kwimana. Ikintu cantangaje. Mimi urakunda kurira. Nukuri. Muguna musamarira. Wakama. Ngumuse ngwagira isanganya yose yarayiza arayamara. Ega je numiwe. Nukuri kwimana. Nzi ko habarira nyene Naje niteguye ahantu ko ari amafaranga. Hariyo. Utuza kumana gromazi. Gato nigeza ari. Voilà numiwe. Kabisa. Antuka vyagenze neza cyane. Antuka ulifurahi sana Sana. Naryohewe. Kandi biraryoshe tu. Kabisa. Boss. Salama. Ndakubwira umuntu musa. Sike umuntu asanande sike. Tombozi ndakubwira umuntu basi. Jensa na chenyene gusa. Oya, urafise umuntu musa. Mimi ndakubwira umuntu basa. Nomboze. Rimwe. Kabiri.
gatatu Ahmed ni photocopy mugabo atyankule ntaco mufana njani grand bar ule jamaa kwa hasirika katasukumwa sina wanashavuye ma wala yani ko imereye ko yeri asi kwata muwe kwe ahubwo je nakubonye nganje avuga ati sa Ahmed ariko amata buserere waite ninde yamushavuje Ahmed frère bimeze gute none je meze fresh ko yenda Imana na urukina mareresi ego urabona ko uzavukina nka brother ibana aho utampita ule jamaa wowe nzomusumbya uzomusumbya muja mugasinzi ko ganja mararenze unakubali mkubwa ni mkubwa tu kila siku kawaida tunavijua lakini utazuka mwikalisha chini na hiyo inawezekana nini mimi nasema nini mimi ndafani nasema utanifundisha Kiswahili waruti ngo naye mimi ndagushimira cyane bibi urakoze cyane akajambo gato ko arakurikirana akajambo kamwe nuko ndabakunda cyane n'umusonje w'amavuko mukinda ryoyo cyane ndashimira cyane abakunzi banje ko baramukurikirana ndashimira cyane aba bose baje nyene bankoreye umuti byukuri ntabyo nari niteze kabisa y'ubuzima baransirikirana nyene byantunguye cyane nabo ndabashimiye cyane hanyuma by'umwihariko ndashimiye cyane uwatumye bino biba CEO wa Barwood ndamushimiye Benice nukuri keki waimaze hii sigani yake hii wa zamani yangu sasa analia mimi sinilisema nilikuwa naibambi nilibamba habiwezi kuisha mama yangu yo ninalia pole sana ninalia pole nalia mimi nilizani kula keki kumbe nilikula mapenzi ya wajamaa nakula machozi kinalia yo sina kubwira sikitumwacha ali basi byo wavuze biramaze Gisho kuza step njya kuri 5 ndabwira ati muri bwa bumwe nyene muri bwa rukundo Mimi bamukoreye amateka cyane urabona yuko n'urukundo bagenzi we bashitse kumwereka ntibasangiye gusa kazi burya basangiye n'urukundo rubuvandimwe ntibiherera gusa mu kazi cyangwa mu gushutinga ntibiherera muri action biherera no mu rukundo biranabandanya ndakubwira ati rero bafitaniye ubucuti budasanzwe bakinya amareresi bimeze neza cyane ndakubwira ati mubashigikire genda kuri YouTube ya GNL Films ugire subscribe genda kuri YouTube GN Film ugire subscribe YouTube ya grand frère yako ni yaye BMT inwa cinema abantu ngoma gushimira usha sige yaje kuri rasike amashimwe abakinyi bagenzi banje kuri Benice wanyetse urukundo indura ku mbuga zitandukanye postinze banyifuriza ibyiza byinshi Kinda bashimiye cyane urukundo banyeretse kuri rwankoze wallahi ndavuga ati narinde kugira ngo abana abantu bose bagushire ku rukundo rungana nkuko kuri ndabashimiye cyane aho mu wese ari wampostinze ibyo byanditse byose donc abona harabona abonye kubera yuko telefone yanje yaguye mu ruzi hari amana yaguye mu ruzi yego gushaka polisi sana kandi mbamore telefone y'undi muntu hari abampotinze ntabonye ariko uzo bona interview wese azumva ko mimi niko yamushimiye kabisa ni kuri kose ibintu sigaje ko haro ku isi bakunda wallahi sawa kanya gato nawe ugira action urambira action yeah are you ready tayari action Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Mimi Joyeux anniversaire Karafashe
Karafashe. Joyeux anniversaire. Karafashe ku mwaka.